Ndabaramukije ndasubiye no kubaha ikaze muri aya makuru y'urunani rw'amaradiyo radio Inzamba gateka kawe radio RPA na televiziyo Renaissance tukaba tugaruka ku nkuru imwe ijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abanyuruzwa bakabugwa irengero bukaba rero ari ubwicanyi butagira izina bukorwa mu bihugu bitwagwa n'abakuru b'ibihugu babagizi ba nabi baba banka gutakaza ubutegetsi bagaca batuma bashiraho imigwi iziranyuruza abantu. Muri aya makuru mu runani rw'amaradiyo tumukaza kumva ico bamwe n'abandi babivuga ko muraza kumviriza abize abanonosoye ivya politike eka nabize ibijanye n'ivy'imibano no gukiza bahahamutse mu kanya nidonido. Kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi k'umunani n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kwibuka abanyurujwe bakabugwa irengero. Mbega uwo munsi wavutse ryari ufise insiguro iyihe? Tubibaza mugenzi wacu Jean Baptiste Bire. Kwigenekerezo rya 30 z'ukumunani amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abanyurujwe bakabura irengero ryabo. Umuntu yanyurujwe bakabura irengero ryiwe bivugwa mu gihe ishira hamwe kenshi na kenshi iyo ari leta inyuruje umuntu umwe canke abantu benshi ibanje kubagandagura kubaturubika ariko igahakana ko itafashe uyo muntu kandi tanazi iyo yoba ari. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abanyurujwe bakabura irengero ryabo witwa kandi umunsi mpuzamakungu wahariwe abanyurujwe. Uhimbazwa ku itariki 30 z'ukumunani akaba ari n'akaryo ko kwibuka no gukurikiranira hafi abantu bapfunzwe ku mvo zitandukanye kandi bapfungiwe ahantu hatazwi haba ku miryango yabo canke ko basangiye imirimo. Iyo munsi mpuzamakungu wavutse mu mwaka wa 1983 ushinzwe n'ishirahamwe rihurikiyemwo imiryango y'abanyororo banyurujwe bakabura irengero ryabo muri Amerika y'ubumanuko mu gihugu ca Costa Rica bise Fedefame. Iryo shirahamwe rikaba ryari gihaye intumbero yo kugwanya gufungira abantu mu busho butazwi, kunyuruza abantu bakabura irengero ryabo cane cane mu bihugu vyo muri Amerika y'ubumanuko harangwa intwaro z'agahotoro. Kwigenekerezo rya 18 kwezi kwa 12 umwaka wa 1982 niho inama ya bose yishira hamwe mpuzamakungu ONU yemeza itegeko mpuzamakungu rikingira abantu bose kubijanye n'inyuruzwa. Naho kwigenekerezo rya 21 kwezi kwa 12 2010 niho iyo nama ya bose y'iryo shira hamwe yatangaza ko kwigenekerezo rya 30 kwezi k'umunani buri mwaka hazokwama hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abanyurujwe bakabura irengero ryabo ukabatanguye guhimbazwa mu mwaka 2011. Arakoze mugenzi wacu Jean Baptiste Bireha. Umuntu azimiye amazima yongo asiga igikomere kidakira mu mitwe yabiwe ngo bibabaza kurusha iyo umuntu yitavye Imana. Bimenyeshwa n'umupfasoni Assumpta Mugira neza serukira ikigo iriba kiri mu gihugu c'u Rwanda citaho abahamutse. Ati nta kintu kibabaje nko kudashobora kugandarira uwawe wamubuze. Kurikira. Iyo umuntu azimiye ntagaruka ariko nta nubwo basha kumva yuko yapfuye, kuko societe zose zifite uko zigena uko umuntu wapfuye ahabwa umwanya we mu isi y'abatagifite ubuzima. Uwazimiye rero ntabyo ahabwa, bityo bituma umuntu wazimiye aba hagati yo kubaho no kutabaho ariko ntabwo apfa. Mu mutwe w'abantu ntabwo babasha kumva ko yapfuye ngo babashe gukora ibyangombwa byose, babashe gukora icyo twita le travail du deuil, ahubwo n'umuntu uhora wikanga. Umubyeyi akicara yajya gutamira akavuga ati aho umuntu wanjye ari yariye. Umwana yajya kwicara agatekereza atariko none data yaba yarabaye indushye, uriya musazi mbonye mu muhanda yaba ari papa wanjye wabaye gutya. Umuntu nabonye uragiye inka aho ntiyaba ari data. Umwana nawe agahora none nk'umubyeyi w'umugore wazimiye. Noneho byo binaruhanya kurushaho kuko hari umwanya umubyeyi w'umugore aba afite mu buzima bw'abantu twese ko ari bo batubyara, tutabasha kwihanganira kuvuga ngo wagiye utya. Kudashingura n'ishyano ariko no kudashingura nyoko ni ikintu kuri buri muntu kigira uburemere bwinshi.
ubwo buremere rero bibaye abantu benshi bikajya muri societe ni ikibazo kiremereye. Societe igomba gufata umwanya wo gutekerezaho, naho ubundi no gukira abantu baharanira ntabwo byaba bigikunze. Arongera kandi akavuga ko hari igihe abantu bazimira ku bwinshi bivanye n'ibihe by'ingwano cyangwa ihonyabwoko. Muri ico gihe ihamuka riba ku gihugu cose. Muri ico gihe inyuma y'izo ntureka hategerezwa gufatwa ingingo zifasha kugira ngo abantu bashobore kwiyakira basubire kubaho nk'abantu basanzwe. Asumta mugira neza serukira ikigo iriba ati rimwe na rimwe izo ngingo ziragoye gufata ariko no zirakenewe kugira ngo abantu basubire kuba bazima n'ubunyene kurikira. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bagerageza kuvuga ngo dushyireho umunsi wo kwibuka, twubaka ibintu bizatuma abantu babasha kwakira ko umuntu yapfuye. Ubwo birangara wenda nko mu Rwanda, munyemerere ngaruke nko ku bintu tujya tubona y'abantu baririmba, y'abantu basiga, y'abantu bagerageza gukora za théâtre, y'abantu bagerageza kwandika, abari nkaho yakagerageje gutekereza uko yashyingura babandi atabashije gushyingura, agasa naho yongeye kubambika icyubahiro, agaciro societe bisanzwe iha abantu bayo bayivuyemo. Ariko ntabwo ari ibintu bipfa kuza, kuko ngendeye nko mu Rwanda ushaka umuntu utamubona ukihangana uti buriya yarapfuye nk'abandi. Ariko mu by'ukuri nkurikije umurimo nkora, nkurikije ibintu nsoma, nkurikije uko nzi byagenze, wa muntu aranga akaza gukomanga, umubyeyi akaryama bwacya mu gitondo nubwo yimyoza akabura wabibwira, ariko iyo umuteze amatwi arakubwira terega hari ubwo njya nicara nkibaza ngo wa mwana wanjye ubangana atyo. Umwana akavuga ati yewe natekereje ukuntu papa bamwirukankanye sinigere mbona aho yaguye, hari ubwo nyanshira nkumva papa wanjye ariho. Umwana avuga ati kubera ko nari ndi kumwe na murumuna wanjye tugakwira imishwaro, kenshi iyo ngenda numva nshobora kumubona rwose. Bakakubwira ukuntu basa naho bakurikirana umuntu, ukagera n'igihe uvuye mu byo wakoraga ukamukurikira. Ni ikintu kidashira ku rwego tuvuze rw'igihugu cyangwa se rw'umuryango w'abantu mugari. Ni ikibazo gisaba ngo abantu bakigarukeho. Kuva hatangujwe isekeza ndondeza mu kwezi kwandamukiza mu mwaka wa 2016 ngo hamaze gukorwa amatohoza ku bantu barenga 350 banyurujwe bari mu maboko y'inzego z'umutekano z'u Burundi. Ababandanya kubugwa nabo nabari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imbonerakure zikoreshwa mu bwicanyi butandukanye kugira ntizize zishobore kuvuga ingene zakoreshejwe. Bikaba bivugwa na Pacifique Ninahazo yatanguje isekeza ndondeza ku munsi wahariwe kwibuka abanyurujwe kurikira. Kuva dutanguje isekeza ndondeza mu kwezi kwa kane mu 2016 turamaze kuronka amakuru ku bantu barenga 350 bafashwe n'inzego z'umutekano bakaca babugwa irengero ryabo. Muri abo turamaze gukora amatohoza ku bashika 150. Uyu munsi dushobora kwemeza ko abo bari mu bafashwe bakabugwa irengero ryabo. Kuri uyu munsi rero twibuka abafashwe bakabugwa irengero ryabo, twagomba twibutse ubwa mbere ko ivyo bintu ayo mabi n'ubu abandanya gukorwa icese. Hagati y'umunsi mukuru heruka mu kwezi k'umunani guheze n'itariki y'uno munsi, muri ndondeza tumaze gukora amatohoza ku bashika 26. Abo ni bake cyane kuba barabikorewe, ariko abo nibo bashoboye kudushikira, twashoboye kuvyibonera. 26 barimo 15 babuzwe muri uyu mwaka gusa. Aho rero bikaca biboneka ko ikigwanisho cyo gufata abantu bakabugwa irengero ryabo kiguma gikoreshwa kugira ngo leta ya Nkurunziza ishira ubwoba mu gihugu cy'u Burundi. Ababandanya kubugwa ni cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi, hakongera ko na bamwe mu mbonerakure usanga bari bazivuyemo canke bakoze arababonye amabi akomeye, bakaba batinywa ko bashobora kuzobivugako.
inzego zibandanya kubikora nazo ni za zindi nyene haza ubwa mbere urwego rw'iperereza hagakurikira urwego rw'igipolisi urwego rw'imbonerakure za CNDD-FDD urwego rw'iperereza ry'umukuru w'igihugu hamwe n'urwego rw'iperereza mu gisirikare. Icya kabiri twavuga nuko abategetsi b'u Burundi babandanya guhakana ko ivyo bintu atabiriho mu gihugu. Niyo bagize ngo baremera ico bavuga usanga babikora kugira ngo batuke amashirahamwe asanzwe akurikirana ibibazo by'abafatwa bakabugwa irengero. Aha ngaha twokwibutsa ko nko mu gice cya mbere cy'umwaka wa 2019 igipolisi na Procureur General wa Republika basohoye inshuro zine zose amatangazo yo gutuka isekeza ndondeza ishirahamwe Fokode n'umukuru wa Fokode gushika naho igipolisi cyagirije isekeza ndondeza ko ari ryo rifata abantu mu nyuma bakabugwa irengero rikaca ribishira ku nzego z'umutekano. Twokwibutsa kandi ko iperereza ry'u Burundi ryatunganije igitero kidasanzwe mu kwezi kwa kabiri ku bikoresho byose ndondeza ikoresha mu gushikiriza amakuru. Uwitwa Alfred Innocent Museremu yagiye muri kompanyi Econete Rewo asaba inimero yari imaze imyaka 15 ikoreshwa n'umukuru wa Fokode araheza arayigira gwiwe aca yikoresha kugira ngo arabe ko yofata WhatsApp, Facebook, Twitter n'ayandi makonte yose akoreshwa na president wa Fokode, ariko Imana yarakinze turashobora kubihagarika ibitari bike atangorane zibaye mu gihe twumvise ko yamaze gutangura gutelefona abantu yiyita Pacifique Ninahazwa. Ikindi twarangiriza ko nuko muri ico kiringo nyene c'umwaka twabonye ko imiryango y'abasizwe n'abafashwe bakabugwa irengero itera yinjira mu bukene butagira izina, narijya kenshi usanga iyo vyabaye abari nk'abakuru b'umuryango bakaba bagenda basiga utwana tukiri duto cyane. Ni nayo mpamvu uyu munsi twatanguye gusaba ko abashobora guterera imiryango 6 twahisemo ko boheza bakaduterera baraza kwibona ku mbuga ngurukana bumenyi aho bashobora gucisha maze bize bisahirize imiryango 6 ifise abakenyezi bagerageza binanata kugira ngo barabe ko boshobora gukora igikorwa cyo kudandaza utuntu duto bagatunga ivyo bibondo basigaranye. Kuri uyu munsi amakungu yibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe ababuzwe irengero abarundi bamwe bahunze ntibatanzwe kugaragaza akababaro kabo aho baba ku mugwa mukuru w'igihugu ca Uganda ikampara. Bamwe mu badaharanira ibyicaro vya politike bafadikanije n'abaharanira agateka kazi na muntu baramutse bagira urugendo rwo kwibuka abarundi babuzwe irengero aho bari bafashe amasanamu ya bamwe mu bakorewe ubwo bwicanyi hakaba hari ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu. Kunyuruza abantu bakagenda inzima yongo bikorwa n'amareta atwaza umukazo bivugwa na Gérard Birantamije yanonosoye ivyigwa vya politike amenyesha ko ayo mareta abafise umunoho wo kudatakaza ubutegetsi arashinga rero imigwi yo kwica abo bose bafise ivyumviro vya politike vyiza bishobora guhurumbirwa n'abanyagihugu mu ntumbero yo kuguma batwara atawubakakaza. Gérard Birantamije ibintu byo kunyuruza abantu hagenza imiraburari bita disparition forcée ni ibintu bikunze kuboneka mu ntwaro cyangwa mu mareta afise intwaro z'umukazo nk'ibita dictature mu gifaransa. Ikizo leta zihuriye ko nuko zose usanga ari ibihugu bitagengwa n'amategeko. Si kuvuga ko atamategeko abahari aho gusanga amategeko ahari ari amategeko aza aje guhohotera abanyagihugu aje gutuma abantu bose bashobora kumva ko bovuganwa baja ku murongo umwe iyo leta ibikeneye. Uwo murongo si kuvuga ko ari umurongo mwiza. Ivyo rero bica bituma umuntu wese atavuga rumwe niyo leta canke ashikiriza ivyo leta yumva yuko bitayinezereza naho vyo bari vyo baca bamucira ku guhomba bakamunyuruza. Iyo nyuruzwa rero rifata intumbero 3. Bwa mbere umuntu baramuhagarika bakamufungira mu kibanza kitazwi, hanyuma bakamuhohotera bakamuboriza igufa, mu nyuma bakamwica. Maze kumwica naho aca banyegeza ikiziga ntazovuragi murazofa kibonye. Twarayibonye mu bihugu vya Argentine n'ahandi mu myaka 80 aho indege zakorera ibiziga mu ibahari. Muri rusangi rero
kunyuruza abantu bagenzi miraburari bikorwa kugira ngo babuze abantu bose afite icyo banegura ku kungene leta ibiri kirakora ko badasubira kuvuga, baba bamwe bita abagwanya leta, baba bamwe bita abadahanira inyungu za politike mugabo bakurikirana hagufi vya politike, baba ndetse n'abanyagihugu basanzwe baba batanezerewe n'ibiko biraba. Inkurikizi yuko kunyuruza abantu ni nyinshi. Uno muhinga Gérard Birantamije aca uno musi akaba dushikiriza zitatu muri izo nkurikizi mbi. Abantu ntibigera bagandara, iyo batagandaye rero bituma abasigwa uwo muntu baba mu kintu no kwita muri w'igifaransa deuil intime. Iyo deuil intime rero no kuvuga ko umuntu agandarira mu mutima iwe kuko adashobora gushira habona bya bimenyetso byo kugandara kumvo nyinshi, kuko imva nyamukuru nuko ataba yabonye ikiziga, ataba yabonye uwiwe yapfuye, tabazi n'ivyamushikiye n'ivyamubayeko. Iyo nyifato rero ica itugira nayo nyene uruhara, kuko mu mugenzo w'ikirundi nta wigandarana, agandara umuryango, akagandara ababanye, akagandara inshuti. Abo bantu bose bafite ubwo burenganzira bwo gushobora kugandara, usanga rero bamaze ibihe byinshi, bakabara imyaka myinshi uwo mugigo batawukoze. Ivyo navyo rero biragira ingaruka mbi haba ku muntu haba no kuhabaye. Cya kabiri nuko inyuruzo ry'abantu riba navyo bitera icuka kibi mu banyagihugu, haba iterabwoba mu banyagihugu. Iryo terabwoba naryo rigatuma badashobora kwisanzura, badashobora kubaho neza mu mateka n'amategeko yabo. Cyanyuma nuko ibyo kunyuruza abantu biba akogwa n'abantu batazwi, batanaboneka. Ivyo navyo bituma atanushobora no kubahana. Haca haba rero icyo no kwita muri w'igifaransa impunité, kuvuga kudahanwa. Kudahanwa nako gushobora no gutandukira n'ibindi bintu byose biba mu gihugu, basanga ubucamanza bugiriye ko inzimiraburari nabwo nyene burahise buragiye butakigaruka. Mu gisata c'ubutungane nyene muri ivyo by'ukunyuruza abantu, gufata umuntu ukamufunga mu nyuma akanyuruzwa bikorwa n'inzego za leta n'icaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Ibyo bigashikirizwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima. Gustave akaba avuga ko Uburundi bwashize ko igikumu ku masezerano akingira abantu ku iryo nyuruzwa, ariko bakaba babandanya banyuruza abantu. Kurikira umushingwamanza Gustave Niyonzima. Icaha cyo kunyuruza abantu bakagenda amazima yonge, ari byo twita disparition forcée, ni icaha gitegekanijwe n'amategeko mpuzamakungu yishira hamwe rya ONU, yasinywe itariki 20 z'ukwa 12 mu bihumbi 2006. Ico caha rero novuga ko ari ugufata umuntu agahagarikwa bidaciye mu mategeko, agapfungwa, ekakashobora no kunyuruzwa, arico twita enlèvement, bigakogwa n'abantu ba leta, abakozi ba leta, inyamiramabi za leta, abapolisi, eka n'abandi bantu bose bameze nk'imigwi ishigikiwe na leta. Uwo muntu akagenda amazima yonge, bakamwicira ahantu hatazwe kandi yarahejejwe gupfungirwa ahantu amategeko atabarekurira kumufatiraho. Nivyo novuga rero ingingo ya kabiri y'ayo masezerano mpuzamakungu avuga. Rero ibimenyetso bitatu bivyerekana ari byo twita mu mategeko element constitutif y'icaha, n'ukuntu kubuza umuntu ubwidegemvye bwiwe ari byo bita privation de liberté. Hakabiri kigira kabiri cuko ivyo bintu biba vyakozwe n'abakozi ba leta. Ikigira icanyuma n'ukwanka no guhakana ico caha. Rero ku Burundi ayo masezerano bwarayateye ko igikumu itariki zitandatu z'ukwa kabiri mu bihumbi 2007, ariko ntibwayakenguje, arico twita ratification. Rero ico caha gisanzwe ari icaha kidahanagurwa, ico twokwita crime imprescriptible mu mategeko, kandi ico caha turavye ingingo y'indwi
y'igitabo cashizeho sentare mpanavyaha mpuzamakungu yirahe, baravuga ko ari ico twita ivyaha bita crime contre l'humanité bidahanagurwa. Umuntu wese rero yabikoze naho Burundi butayiteye k'igikumu arafatwa agashengezwa. Novuga cabaye icaha gikomeye mu Burundi, cama gikorwa n'akaranga gateye ubwoba, n'ibintu bibi bigayitse vyama bikorwa izuba riva bashigikiwe na leta babikora. Kandi ico caha iyo kibaye ubabara suba apfuye gusa n'umuryango wiwe urababara kuko utaba wamugandariye ngo muhambane iteka. Hariho nico bita groupe de travail yishira hamwe rya ONU riraba ivyo bintu rimeze nka sentare rimaze gushikirizwa imanza nyinshi ku vy'Uburundi kandi zamaze kugaya ivyabaye, zirana kubita intahe mu gahanga igihugu cyo Burundi naho kitaremera ivyo vyaha kandi ngo gishobore gushira mu ngira ivyo bakibwiye, ariko bitebuke intahe izoganza abavyagirizwa bazokurikirana. Nino ngaha duce dusozera amakuru twateguye kubashikiriza mu runani rw'amaradiyo. Mwakoze mwese kudukurikira, naho kwisango rizokurikira.